Umukuru w'igihugu c'u Burundi yongeye kwagiriza bamwe rero bashaka kumutembagaza ku butegetsi, avuga yuko rero bitazobahira canga se ngo yagendekere neza abashaka gukomeza nyene gusambura umugambwe ndetse n'igihugu muri rusange. Amenyesha yuko nyene yiteguye kuba yohangana nabo ngabo nyene n'abashaka kugarura Uburundi muri kahise nkuko vyoma bigaragara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushimangira yuko kandi abantu bakwiriye kuba bofata urugero canga se bakabonera ku karorero yatanze nyine nka General Aregweme Bunyoni ndetse n'ibindi bihangange byahoze muri CNDD-FDD. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero avuga yuko Evariste Ndayishimiye yoba yaramenye amakuru yuko hari abantu boba bashaka kongera gucikisha uyu nguyu General Aregweme Bunyoni, ndetse gushika no mwanya akaba avuga yuko hakomeza kuba hacungirwa umutekano cane cane kwibohero rikuru rya Gitega, aho uyu nguyu yasanzwe nyine ari umugenerali afungiye. General Aregweme Bunyoni gushika no mwanya arakomeje kuremba nkuko amakuru aturuka muri iryo bohero akomeza kugenda bivugwa yuko rero afise ingwara ya diabete iri ku rugero rwa kabiri nkuko vyoma bigaragara, ndetse mu minsi iheze ubwo yagezwe imbere y'ubutungane yaravuze yuko rero yifuza ko yofungurwa agaca arakurikiranwa ari hanze nyine kumva zuko amagara yawe atifashe neza. Bamwe mu bakuru rero nyine bari ngaho abashinjacyaha nyine baravuze yuko yarahawe umuganga kugira ngo ace nyine aramukurikirana ndetse ace aramugenda arareba amagara yiwe nyine uko yifashe, ku buryo yagize ikibazo haca nyine haritabazwa abaganga bagaca baramufasha. General Aregweme Bunyoni rero nyine bitewe n'ibyaha akurikiranyweho canga se aregwa na leta y'u Burundi birimo kugerageza nyine gutembagaza ubutegetsi ndetse no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, kwiba amatungo y'igihugu ndetse no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, byaremejwe neza yuko rero adashobora kuba yovanwa muri iryo bohero. Bivugwa yuko rero yoba yarubakiwe ibohero giwe nyine aho atari kuriwe kuba yohura n'abandi banyuru canga se abandi bari muri iryo bohero rikuru rya Gitega nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ndaza kukumenyesha kandi bimwe mu byo twamenye bigendanye nabegereye na cane nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu gihe ku mbuga zimwe na zimwe na cane nga mu Burundi zo mu Burundi bamavuga yuko nyine uyu Nyiteka Reverend Kuriyo yasubiye kuremba, abandi bakavuga yuko yamaze kujya kuba yopfa, ariko kandi leta y'u Burundi ikaba yibereye mu gacerere ikaba itagira ikiravuga. Hari amakuru amwe twamaze kuronka n'intaye y'umwe mu ngabo zigendanira nyine Reverend Kuriyo nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero kandi akabasigura ndetse anagaragaza uburyo ibintu byaba bimeze, ndetse gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse bakerekana neza yuko batoye impungenge n'uburyo amagara yiwe yoba yifashe. Hari bamwe bavuga yuko uyu mutegetsi yoba yamaze kugenda nyine arapfa, abandi bakavuga yuko yoba yasubiriye kuramba mu nyuma yuko n'ubundi aherutse kujya kwivuriza mu makungu ya kure kumvo z'ingwara naryo nyenye n'ingwara itigeze iravugwaho rumwe canga se ngice iramenyekana nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda hatugera muri uno mwanya hakaba sigura ndetse hakanagaragaza ingene ibintu byifashe, ndetse abatari bakeya bakaba bemeza neza yuko nyine uyu Nyiteka Reverend Kuriyo yoba yarahawe ishano. Ariko muri uno mwanya hari amakuru akomeza kugenda atugeraho na cyane amakuru twaronse dukesha nyine umwe mu bajejwe iby'umutekano nyine uyu mutegetsi Nyiteka Reverend Ndikuriyo. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mutwumviriza muri uno mwanya, ikaze kuri mwebwe mubandanya kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Ikaze kuba twumviza bari mu Burundi, abari mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye mu ntara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza ibihe byiza cyane. Ikaze kandi kuri mwebwe nanone mudukurikira muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Reka mbasabe mu cyonde kwanditse sabone kugira muce muraronka amakuru n'ibiganiro byacu munabisangize ku nshuti zawe. Haraciye igihe rero turiko turaronka amakuru y'umuntu avuga yuko nyene ari umwe mu bajejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiteka Reverend Kuriyo. Uyu muntu aravuga yuko yifuza kuburira abarundi ndetse n'umukuru w'igihugu ku nteguro abona rero ko ziteye ubwoba. Iyi nkuru nkuko bikomeza kugenda bigaragara akaba ari inkuru nyine igendanye no kubuno mwanya turiko turaronka ibitameze neza ku magara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo. Mu nyuma yuko nyine
nyine uyu mutegetsi akomeje kugenda araremba cyane nk'uko byama bigaragara. Hari benshi bakomeje kugenda bibuka uburyo rero yaragiye abana n'umukuru w'igihugu, uburyo yaragiye agira imibanire nawe nyine itari myiza cyane nk'uko byuma bigaragara, ndetse n'ibindi byagiye birategurwa canga ibyo bagiye barategura nyine muri CNDD-FDD, aho biboneka yuko byose byabiri mu bintu ariko arazira uno mwanya nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akaba agaragaza neza yuko rero uyu mutegetsi akomeje n'ubundi ibigendanye no kutamira neza nk'uko bigaragara, ndetse abamwegereye kwa basigura ndetse baranagaragaza neza yuko akomeje guterwa impungenge ku magara y'uyu mutegetsi nk'uko bikomeje kugenda bigaragaramo. Yaragize ati ngewe rero ngewe ndi umuntu muto cyane ariko amabanga njejwe nyine yarampaye kubona no kumenya byinshi mu bikorwa rero by'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Ati murakunze kugenda muratangaza amakuru menshi cyane agiye atandukanye, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ingene ubu ibintu byifashe gushika no mwanya amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ntiyifashe neza nk'uko byoma bigaragara cange ntabwo iyo bameze neza nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Yaravuze ati nk'uko bikomeza kugenda bigaragara uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yoba ariko arazira ibigendanye no gupinga umukuru w'igihugu nyine, ariko burya nyine ibyo muzi ni bikeya cyane ku bintu bibera nyine mu mugambwe ndetse no mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Kumwe rero mu bajejwe umutekano nk'umwe mu bajejwe umutekano nyine wa Reverien Ndikuriyo, naragize amahirwe rero yo kumuherekeza mu mihingo myinshi y'u Burundi. Ati naramwumvirije amajambo ashikiriza, naregereye kandi ndihweza abo bakorana, hari ibyo rero numva n'ibyo mbona bikantera ubwoba kubijanye na kazoza ku Burundi, naho rero atanyambo ibura agahonzi. Njewe rero ndi mubemera yuko nyine President Evariste Ndayishimiye ashaka kuba yohindura byinshi mu Burundi mu gihugu cacu, ariko kandi nk'uko abyivugira ariko akabura abamufasha. Ati ndifuza kubwira abarundi ibyo nzi, rero ndifuza ko umukuru w'igihugu yomenya ibyo tubona, akumbure nawe nyine arabizi. Benshi baravuze General Arigome Bunyoni, ati ni bake muzi by'ukuri rero Reverien Ndikuriyo, namwe ndabasabye nyine mubashe kuba mwokumva bimwe na bimwe mu bikomeza kugenda bigaragara. Bivugwa yuko rero kimwe mu bintu nimero ya mbere Reverien Ndikuriyo yoba ariko arazira, yoba yarashinze akagwi ndetse akaba ari umwe afise umugambi wo kwimenyekanisha nyine nk'igihangange nyamukuru kurenza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Reverien Ndikuriyo yarashikiriye nyine uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye. Icambere yarihutiye kwarabaye nyine ugushiraho nyine akagwi kajejwe kwamamaza. Ati ni akagwi gato nyine ariko kandi gakomeye, abo dukunze rero kubona ni uwitwa Fresi ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko byuma bigaragara. Ako kagwi kariko karakora ibintu byinshi cyane bigendanye nyine no kwerekana ko rero Ndikuriyo ari we gihangange mu gihugu. Ati baramukorera udufoto twinshi turiko amajambo yiwe nyine cyane amwitirirwa, duheza nyine tugatembera hose. Ati barashiraho kandi imbuga zifise amazina atabaho zijejwe kwamamaza Reverien Ndikuriyo, ukamengo ni abantu benshi bariko rero baramuvuga, kumbe ari kakagwi nyine. Ati haraho rero bahabwa rero ibikorwa byo kwerekana yuko President Evariste Ndayishimiye yananiwe gutora umuti rero w'ibibazo. Nk'akarorero ni igihe nyene hari habuze ndetse binakomeje kugaragara ko habuze igitoro, harakwiragijwe ubutumwa rero bwavugaga yuko na kera twagenda nyine n'amaguru ko n'ubu nyine bitotunanira. Ni ubutumwa rero bwashavuje rwose abanyagihugu, ariko bukozwe mu bwenge. Ati turafise amakuru rero y'uwakoze ubwo butumwa muri ako kagwi kandi abikora nyine yabitumwe nk'uko byoma bigaragara. uwundi mushinge uhambaye mu kwimenyekanisha nyine kwiwe ni burya butumwa rero atanga yerekana ko rero atacu atinya benshi mwibaza ngo na majambo nyine amutoroka, ariko kandi ni ibintu biteguye neza na cyane yuko Ndikuri akeneye kwerekana ko ari we nyine mugabo arinda mu Burundi, ko ari we kandi nyine arabandanya urugamba batanguye kuva kera, kandi ko ari we yashoboye gukingira abagirizwa nyine
nyine amakosa bohava nyine bafatwa n'amakungu mu kwerekana ko rero adatinya kwica aha impigi kandi abandi nyine bicanyi benshi rero nyine mbere bakanumva ko rero nyine baremeshejwe mu kwanka ko nyine abasuma bafatwa nyine hari ubutumwa nyine aba abahaye abagumya nyine nkuko bigaragara abagumya banga benshi usanga umwe nyine wese afise ico yibye icyo yibye ku rugero rwiwe nyine maze bakumva ko ari we nyine wenyine azobakingira mu gihe kandi ubutumwa bwa Evariste Ndayishimiye bubatera ubwoba nkuko byuma bigaragara. Reverend Kuriyo kandi aramaze nyine umwaka akwira igihugu cose atanga inyigisho kugwaruka na cane ahatari hakeya nyine ati njewe twarajyanye nk'umwe rero mu bajejwe umutekano wiwe ni kenshi njewe nyine na bagenzi banje twibajije nimba koko nyine umukuru w'igihugu azi ibyigishwa nyine muri izo nyigisho ati ari inyigisho zisanzwe rero zitangwa n'abandi banyamabanga b'umugambwe ariko uziteye ubwoba ziratangwa na Reverend Kuriyo ubwiwe nyine iyo afashe rero ijambo yigisha ibintu bitatu gusa nkuko bikomeza kugenda bigaragara yigisha nyine ibintu bishika muri bitatu gusa nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho canga se nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Reverend Kuriyo kandi nyine avuga yuko nyine ari umwe mu bantu cyangwa se nyine ari umwe mu bantu nyine bakoze ibishoboka byose kugira ngo Burundi bube bwagera ahangaha atari ko byose birafise ingene bigaruka nyine kumuyahagiza we nyine ubwiwe ubwa mbere aravuga ibyo yita rero kahise k'igihugu ageze ngaho nyine urumva ko nyine yigisha amacakubiri y'amoko ahanini akipfuza ko rero rugwaruka rw'abahutu rugumana rero ishavu ry'akahise ngaho nyine aragarukana cane ku rupfu rwa perezida Melchior Ndadaye nyine aho aca yerekana ingene yabaye mu basabye ikiziga ca perezida Ndadaye mu gihe nyine mu gice nkuko bikomeza kugenda bigaragara mu kindi kice aravuga cyane urugamba rwa CNDD-FDD nkuko bikomeza kugenda bigaragara ati gwe rugoye aho naho nyine aguma agaruka ku butwari bwiwe nyine mu rugamba n'abandi bakeya nyine mu ntwazangabo za CNDD-FDD. Ikizira muri ibyo byose ni ukuvuga ubutwari bwa perezida Evariste Ndayishimiye iyo amuvuze ko yerekana ingene Evariste Ndayishimiye atigeze arakomereka ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko agashimika ko rero nyine intwari zo nyine zahakomerekeye mu mvugo ifobetse nkuko byuma bigaragara urumva ko rero yigisha ko Evariste Ndayishimiye yari umutunyi nyine ku mirongo y'imbere ku rugamba nkuko bikomeza kugenda bigaragara ndetse igice cya gatatu kijyanye n'ubutwari bwa Petero Nkurunziza uwo aramuteba ko nyine rwose akibutsa iragi yabasigiye akanavuga yuko nyine ari umwe mu bantu ba mbere babaye nyine nga mu Burundi bakagira byinshi bakora nkuko akomeza kugenda abivuga cange akomeza kugenda abigaragaza. Iyindi ngingo uyu asanzwe acungera umutekano w'iki gihangange Reverend Kuriyo avuga yuko nyine uyu ngo yakunze gusuzugura ati inshuro nyinshi narimboneye ingene mukuru w'umugambwe nyine akengera nyine umukuru w'igihugu atireka ndabahe rero uburorero butatu ngiye naba nariboneye imbere gato ya Pasika y'uno mwaka nkuko byoma bigaragara uheze nkuko bikomeza kugenda bigaragara ati twari ku kibuga c'umupira w'amaguru candi kuri yo nyine imakamba ati ndi kuri yo yari yicaranye na Buramatari wa Makamba n'abandi benshi umwe muri twebwe nyine yaramushyiriye telefone aramubwira yuko ahamagawe na General Neva canga Evariste Ndayishimiye yishyuye ashibura n'akaboko ngo sindamwitaba. Perezida yarasubiriye arahamagara nyine naho nyine agira kwa kundi ijya gatatu abo bari kumwe nyine baramuhanuye aritaba naho nyine yarahagurutse gatoya muri ba bantu twumva yemerana gato aca arayikanda. Twarumiye twese nyine ati ndafise umugenzi we nyine nawe wababajwe n'ibyo bintu ndetse binavuga yuko ibyo byose byaba byarageze ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bikaba birimwe mu bintu nyine bikomeje kugenda biratuma uyu Evariste Ndayishimiye nyine ashaka kuba yo kwihorera kuri uyu nyiri teka Reverend Kuriyo.
akandi karorero nyine gatangaje ati nako nabonye muri Rusama 2022 Reverend Ndikuriyo nyine yari yateguye kuja kurangiza inyigisho zimbonera kure muri komine Bugendana mu ijoro niho nyine twamenye ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamusabye ko bazohurira nyine muri icyo gikorwa kubera nawe nyine ariyo yari nyine twaratangaye bukeye n'ubundi nitwagiye yaciye agenda nyine giturumbuka mu makomine ya Bujumbura ndetse no mu bindi bice nyine za Bugendana ata muntu yarungitse nyine muri kakagwi kiwe ku munota wa nyuma nyine twumvishe ko barungitse Joseph Nakarutimana gutyo baba barishe nyine barishe umubonano w'umukuru w'igihugu n'ubwo gwaruka n'ukuri rero nyine byari biteye isoni ibyo twabonye twese dusigara nyine turibaza umukuru w'igihugu umukuru uwo ari we. Akarorero ka gatatu nyine ati nakabonye muri Ruheshi nyine umwaka uheze twari tuvuye Ikarusi tuza Igitega niho rero haduca ko JP Prado y'ibiyo rero bitabona yiruka cyane muri sécurité nyine twaronse itegeko ryo kuyihagarika caraziraga ko nyine hari imodoka rero nyine imucako ikamurengana ati twaravugije amafimbi ariko ya JP ibandanya nyine ibandanya kutwerurira nyine ataco yinona JP yagumye yiruka cane imbere yacu Reverend Ndikuriyo nyine yarashavuye na cane sinzi rero ingene uwo munsi nyine tutarashe ati twara telefone abapolisi ngo bayihagarike ariko ishikiriye nyine umugozi w'ibariyeri yarawugonze irabandanya tugeze ku masanga nzira y'Akarusi nyine na Gitega JP twarayihambirije nyine ihagaze kw'idodani umushoferi twaramutegetse kuvamwo Reverend Ndikuriyo we aca aribandanyiriza nyine umushoferi yarasiguye ko akora rero mu biro by'umukuru w'igihugu ko yarajyanye umuganga nyine kuvura inka z'umukuru w'igihugu kandi ko nyine bari bamubwiye kunyaruka cyane bishoboka kugira atabare izo nka iyo modoka kandi twarayimenaguye ibiyo rero n'iminwa y'inkoho umushoferi yarahamagaye mu biro by'umukuru w'igihugu nyine nabo barahamagara umukuru w'umugambwe Ndikuriyo yarababwiye ko rero nyine imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'itwaye umukuru w'igihugu ko rero kizira kuyirengana baramwinginze ngo ayireke rero inyarukane muganga ariko yabishuye ko rero itavaho idatanze amande kubona rero yacereje umukuru w'umugambwe uko byoma bigaragara icyo gihe rappo yahavuye nyine yahavuye irishe amahera nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru avuga yuko nagushika no mwanya hari nibindi byagiye biraba ndetse bigenda biragaragara mu bihe bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga ndetse amakuru akabasigura yuko nyine ibyinshi byagiye biraba ari byo byagiye biraba intandaro ndetse bigatuma Reverend Ndikuriyo nyine akomeza kugenda adahuza n'uyu mutegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Hari bamwe bavuga yuko bateye impungenge no kubona ndetse n'ibyo babona bakavuga yuko gushika no mwanya impamvu babona rero uyu mutegetsi akomeza kugenda aboneka nyine bukeya bivugwa yuko amagara yiwe yongeye gusubira kumera nabi nyine aho basigura ndetse bakanagaragaza ko batewe impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero ngo ni bimwe rero mu byatumye Evariste Ndayishimiye yarafashe umwanzuro ukomakomeye cyane wo kugerageza guhangana n'uyu mutegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Amakuru yihuta avuga yuko gushika no mwanya Reverend Ndikuriyo yoba akomeje kuremba hari nibimenyesha makuru bimwe na bimwe byotanguye kugenda bivuga yuko yoba ariko arashira mu mwuka cange abandi bakemeza neza yuko yaba yarakomeza kugenda yerekeza mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hatanguye kugenda aravugwa amajambo akomakomeye cyane ndetse aya majambo akaba avuga yuko nyine uyu Reverend Ndikuriyo ashobora kuba yosubira nyine cyane akaba ashobora nyine kuba yosubira na cyane kuba yojya kwivuriza iyo ngiyo mu makungu ya kure nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Uyu Reverend Ndikuriyo arasanzwe ari igihangange kiremereye cyane nga mu Burundi ariko hari nabandi bavuga yuko nyine bateye impungenge n'ishobora kuza gushikira iyi CNDD-FDD.
Amakuru yandi akomeza kugenda avugwa nuko rero nyine General Aregiyome Bunyoni yabaye mushikiranganje wa mbere mu Burundi yarasubiriwe na General Gervais Ndirakobuca amagara ye batifashe neza mu gihe bivugwa yuko Evariste Ndashimiye yo yaramwangiye yuko yofungurwa akaba yojya kwivuriza hanze nyine nkuko bigaragara mu gihe akomeza kugenda yagirizwa ibya byinshi abo umuryango wiwe bongeye kumvikana basigura yuko uwabo amerewe nabi ndetse basaba yuko yofungurwa nyine kugira ngo ubuzima bwiwe buce buramera neza bivugwa yuko rero haba hari imigambi komakomeye cyane Evariste Ndashimiye yo baherutse kuronka nyine ho amakuru avuga yuko bari imigambi yo gushaka kumucikisha kumuvana muri iryo bohero rikuru rya Gitega aho bivuzwa yuko nyine abacungera iryo bohero barasabwe kongera gukora ibishoboka byose hagaca harakogwa ibikorwa nyine bigendanye no kuba bokongera ingufu zigendanye no kurinda mu gasho kiwe ahafungiye bashimire tugaruke mu kanya.